Hello my beautiful people. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Eric Burundi TV. Ndakubwira ati kanda subscribe nimba utarakanda subscribe. No munsi ndi kumwe n'umutumire cyangwa novuga ati ndi kumwe n'umukomedi no brother wanje abikora neza cyane. Reka ndamwekaza na karibu maze abe aratuganiriza. Ariko mbere byose ndibaza muramuzi ni Zamboy, n'umwana kiri muto gusa ebana arakora rasatira mu bukomedi. Reka tumwekaze. Zamboy ukora isigura ni nyakubahwa. Nururimi nyabaki? Ni Kilatini kwazi Kilatini bashabantahura. Okay, mbadikwaje. Wowe wigiye gute ko utangwa kinakomeza? Je kugira ndavyiyumvire. Hanini nabitumwe nawe wenyene Chibu. Ati? Nabitumwe nawe wenyene Chibuzi. Bagenda gute? Ico gihe je narinziye ngaho Nyanza ku ishuri. Nje ku ishuri mbona uri massive bana, ico gihe warabica bigacika gavatu bya mugabo akeneye kumera nkawe mpanda kubona kumbuga ukuntu wagenda naracanganye ikigwa je ntabaye nka Chibu dice burenga simbi ntare yumanuko waza ukanore kuraduhabura nace mvuga ati umuntu wese arakwiye kumera nka Chibu ko era chevu ati jewe naje ngahi Nyanza rake ndakwiye kushiramo akantu kiwanje. Okay, kibazo cha mbere cyakanda kubaza. Yego. Nashaka umbwira. Eske ku bandi bakomediye musanze mufitanye ubumwe? Ku bandi bakomediye ico kibazo ni ciza cyane. Horatio irahari. Mugabo si kuvuga ati ngo ni kugwego kwa bose. Ni Horatio y'abakomedi bamwe. Cyane cyane nk'abandground n'abakuze cyane bamwe turinaki na Horatio mwasi bose. Okay. Yared Wanyange murafitanye urugero? Yared Wanyange ndamuheruka nk'ifisi nomero yiwe ya kera batarakwibi yagizente. Iyo wanje bace bayinyiba rero sinzi ko yagizente. Yaciye ahindura ndaciye mpindura jewe sinabaye nkirondeye nomero yiwe. Kubwa yo comedy ifata nk'iki? Kubwa nje comedy ndayifata nk'akazi. Biramaze gushika ukifuza guhagarika comedy ukora ibindi bintu? Ya sirimwe. Harimo n'ababintumye byampagarike. Ijo bwanje nyene naje byaranshikiye. Ndavuga ati reka mpagarike. Byari bitewe n'iki? Je byatumwe nuko ubusuma bwari bw'ebundembeje. Baranyiba ku rwego rubiki. Bakwiba gute? Je urabona kuyibwa kwiwanje. Narakora content haya zibaye virus haya ziyaduga ziri trend. Abantu nibera ngaha muri campus bakaca baza kugira ante kunyiba. Bakanyiba ibintu byose n'amafone yose baca banyiba. Rero kubera uburyo buke bw'umuntu bigaca bituma yuko umuntu yogira ante yohagarika. Okay, reka tubandanye. Wofise imyaka ingahe? Je kubiwanye mfise imyaka 22. Okay, ugaragaje kuraba. Uramaze kuja muri studio gushaka kuririmba? Muri studio gushaka kuririmba ndavyiyumvira mu gasasi ndajayo. Igituma utabikora n'ibiki? Nuko ataki yavyo mfise. Nta muvema yavyo ngindi mu maraso nogira ante indimwo. Okay, nice kintu usaba afana bari gukora. Ikintu usaba afana mwakanya nubwa mbe na mbere reka tumaye tubakengurukiye bari kwaturaba. Tubashimire umwanya bataye hari gihe ejo nabo nyene bashobora gukora ibituba turimwo bikagira ikibigira ante bibibungukira. Ahandi naho ndabyamanze bakande subscribe kurinde Chibu Eric TV Eric Burundi TV yo TV nimbi mu Burundi number 1. Okay, tubandanye. Zamboy ndakunze kubona gufata ama video cyane kuri rukonwe uvuga ubwirantwe ukora mbe wewe usanze ubironkamo interest bya Dubai. Ijya ni Dubai ajya nkoze bijya interest ni nini ya sana kuko abantu benshi keshi muri iyi minsi bamenye kwa bijya nyine kandi n'urubuga rw'iwanje rukuru waduka cyane rumara kwizihumbi ijana. Ndibaza mu kanya rwaza kugira ane kubikwiza rumaze kwizihumbi ijana bisigura yuko abantu bijya bintu babibona kandi internet nayibonekamo ni kujya nkora namamariza abantu baragira ico bagizene bampaye kandi bamamariza. Abantu benshi bavuga ati ngo ibintu byo kumvuga ngo ababikora ngo n'uruhombo kuri wewe bivuga kwiki? Reka si uruhombo na gato. Igituma atari uruhombo nuko abona nka jewe ubwanje ndihaye akarorero. Je nabitanguye nibaza kari iki imikino
kandi nabitanguye nzi ko mu Burundi bigira kuhembwa umugabo cyasanga mu Burundi kuba tarabamonotize guverinoma yacu taratwemerera camvuga ati reka manze ngirente nkore ndondera izina ninashika hejuru nzogirane aho nigejeje muga mwiyi minsi ndavye rero ko atarombo rurimo nkuko bivuze ibi bintu vyo kwamamaza nawe wewe muntu wundi uhawe uraraba iyi video ushobora kuba uri content creator urashobora gukora ukaduga ukamamariza abantu ujya muntu wamamarije aragira ikintu agizene aguhaye agushiriye kandi kaya kantu kaje kakire kujya nyene ejo urashobora kwakira uyundi ugirane wabamariza. Okay, reka ndagushimira zambo. Ego. Akajambo kanyuma novuga ndavuze ati bantu muraraba ino video ntushobore gusuzugura umuntu yaza gusuzugura umuntu iyo usuzuguye umuntu aho umuntu ushobora kumusuzugwa nukubona ari content creator ari underground wowe ukaburi high level yiwe cyangwa ukafisa amafaranga kumusumbya hazogera igihe ukenera ubufasha bwawe ujya muntu je underground cyangwa ujya wundi muntu ugirane aho usuzugura ikintu kihari dukorere mu bumwe kuko hari gihe umunsi mwe ivyo bintu byawe ugara ko vyose utazobikibikeneye uzobukeneye nde jewe underground niryo urakoze cyane